Doyum Fashion Week ni gikorwa kininiya ni evenement niniya izoba hano mu gisagara ca Bujumbura itunganijwe na agence Muringa turi kumwe na Ingo Magazine. Hanyuma Doyum Fashion Week ni novuga ni isabukuru rininiya rihuza abari mu gisata c'imideri, modeling canke mannequin hamwe na fashion ibyerekeye inyambaro. Doyum Fashion Week ikezoba ku magenekerezo kuva ku igenekezo ya 5 z'ukwezi kwa 12 gushika ku igenekezo rya 8 z'ukwezi kwa 12. Aho muri iyo misi ine Bujumbura tuzoba turamutse twakira novuga aba créateurs de mode canke aba fashion designers bavuye mu bihugu bishika kuri 8 baza hano mu gihugu cacu kugira ngo bashobore kwerekana ibikorwa vyabo, kwerekana ubuhinga bafise mu vyerekeye gukora impuzu no kwambika novuga no kwambika abantu mu bijanye n'inyambaro, mu bijanye no gukora abantu. Imideri tuzoba turamutse twerekana, ibikorwa tuzoba turamutse twerekana ni ibikorwa ubwambe na mbere vyakozwe n'abanyabuhinga b'abarundi, kuko hano abantu bavyumve neza ivyerekeye imideri canke lo mannequin canke gukora impuzu vyose bija mu gisata c'ubuhinga, ni kuvuga l'art. Dufise abanyamideri b'abarundi batari bake bazoba bari muri ico gikorwa kininiya. Rero hano vuga nti dufise ugwaruka, dufise amashira hamwe, dufise impuzu zikorwa n'amashira hamwe n'amahinguriro yo ngaho iwacu, nakagero ko kwerekana novuga iyo marque bita made in Burundi. Kino gikorwa canke kino Doyum Fashion Week dushaka kwikora ku rwego rwa Afrika yose, dushaka kwikora ku rwego rw'umugabane wa Afrika, kuko ni vyiza cyane yuko abarundi abari mu gisata c'imideri bahura n'abandi bavuye hanze kugira ngo nabo nyene bashobore kumenya aho bigeze. Aba créateurs de mode bacu basohotse hanze bagenda batwaye ivyi Burundi, bagenda bagiye kwerekana ivyi Burundi, bagenda batuma ibendera ry'u Burundi rihungabana mu ma fashion week yandi. Rero nantu turamutse twakira abi wacu baba loko bonga, ariko kandi n'abavuye mu bindi bihugu bazobaje kugira ngo badufashe guteramisha abarundi muri vyerekeye imideri no kwerekana ivyakozwe, ubuhinga buhari mu vyerekeye kwambika abantu muri iki gisata ca mode canke fashion. Rero tuba dufise ibihugu 8 bizoba biserukiwe. Tuzoba dufise igihugu ca Senegal, tuzoba dufise igihugu ca Ghana, tuzoba dufise igihugu ca Cote d'Ivoire, tuzoba dufise igihugu ca Congo kibanyi, tuzoba dufise igihugu c'u Uganda, tuzoba dufise igihugu c'u Rwanda, tuzoba dufise igihugu ca Canada, tuzoba dufise kandi n'u Burundi buzoba buhari aribwo bwakiriye inovuga ico gikorwa kininiya ariyo Doyum Fashion Week. Rero dufise abanyamideri bashika kuri 12 bazokwerekana ibikorwa vyabo mu gitaramo kininiya kizoba ku munsi wa 6 itariki 7 z'ukwezi kwa 12 hajya mu hoteli Club du Lac. Rero novuga nti twebwe tuzokwiga, kuko muri iyo misi ine Fashion Week, Doyum Fashion Week izomara, hazoba ibikorwa bitandukanye, hazoba amanama, hazoba guhanahana ivyumviro, hazobaho inganda zo gukorana aba n'abandi kugira ngo bakaburana ubwenge, ariko kandi hazoba ari n'akagiko kugira ngo duhuze abantu benshi, bakreye amarezo, bakreye ukumenyana, bakreye gukorana, ku buryo impuzu y'umurundi canke impuzu yakozwe n'umustiliste w'umurundi canke mu créateur de mode w'umurundi ishoboye gushika muri Cote d'Ivoire. Muri Cote d'Ivoire ashobora guhamagara umuntu ambwira ati hari abantu bashaka kumenya brand igikorwa cawe. Rero novuga nti hariyo vyinshi tuzokwiga kandi hariyo ibintu vy'akamaro cyane ugwaruka gwacu, kuko ubu dufise ugwaruka gwinshi rusanzwe rumaze kwilansa, rumaze kuja muri iyi nzira yo gukora impuzu no kwambika abantu. Turuke no kwambika abantu gusa, hariyo ivyo bita makeup artist, bimwe vya maquillage vyo gusiga abantu. Hari intambwe tumaze gutera mu Burundi tugitangura ivy'imideri. Warabona ko abarundi ntibabitahura, omengo ni ibintu vy'ibinyaburaya gose, ariko hanibutse yuko kuva muri kahise abarundi bari bafise imideri, kuko nico gituma ku ntoro ya cami canke mu gihe mu Burundi bwa kera hariho inyambara bami, abantu bambara selo ama classe bariko selo, bavuga ati izijya mpuzu n'inyambara bami, izijya mpuzu n'izabaganwa, izijya mpuzu niza umva abantu bari bafise uko bambara. Rero ibintu vy'imideri mu Burundi si bishasha, twari tubifise kuva ku ntwaro, kuva na kera abarundi bambara uko bari muri societe, uko bari bahari mu kibano cabo, uko bari babana mu kibano cabo, waramenya tu uyu ni naka bivanye n'ingene yambara. Rero ubu dufise ugwaruka cyangwa dufise abantu babikoramwo, ufatiye ku buhinga tugeze ko ubu ko tusanga umuntu yambara ntitukicambara nka kujya abantu bambara kera, ariko umuntu agerageza kuvyadapta n'igihe tugezemo. Umuntu ashaka kugura amatisi cyangwa agakoresha amatisi akakwambika costume nziza ariko yiyumviriwe, cyangwa kwambika impuzu ikanzu nziza, akakwambika ipantaro nziza, cyangwa kwambika ibindi bintu ariko bihuye n'imico n'akaranga vyacu. Aho ico ndagishimikira ko gose, kuko mu vyo twambara vyose, mu vyo tugurisha ko abantu
tubiza kwiyumvira yuko turi mu Burundi kandi dufise imico n'akaranga vy'iwacu tubiza gukingira naho tuba twaronse ibindi bivuye hanze dukora n'abandi bavuye hanze ko turashira imbere kandi ivy'imico n'akaranga vy'iwacu akunguko ku banyamideri barundi doyum fashion yagizanye nuko kuva igitangura mu mwaka wa 2015 doyum fashion yaje ari ikintu cerekana umugambi na mbere ibikorwa by'abarundi hanyuma bamwe bahora twe twashira imbere abataramenyekana gose nibo twere kuko hariho abari bamaze kubaka amazina usanga bazwi bafise inganda zabo amatelier bafise amaboutique yabo bagurisha ibintu ubu rero doyum fashion yaje ituma n'abataramenyekana bamenyekana ndazi yuko mu 2015 to dufise ugwaruka ukirondera mu 2016 turongerezamwe abandi ubu bamwe muri bo bari ngaha abandi baragiye kuvyiga mu makungu ariko abasigaye ngaha bageze ku ntambwe ishimishije twa dufise kandi n'abandi banovuga ba créateur de mode aba designer b'abarundi bamaze gushika ku rwego mpuzamakungu ahantu uvuga nk'uwitwa Nasim Sama collection abatari bake barayizi aramaze kuja kwerekana ibikorwa vyo muri Afrika y'Epfo yaragiye kwerekana ibikorwa vyiwe i New York mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'icenda guheze atwaye ibikorwa by'abarundi rero doyum fashion week ntitwifuza yuko abanyamideri b'abarundi canke bari mu gisata c'amideri bokorera ubusa boruhira ubusa ariko dukora ingufu zose kugira ngo bamenye ibikorwa byabo bimenyekane bwa mbere na mbere hama bigugwe hama abarundi bamenye yuko bashobora kwambikwa bakambara impuzu zakozwe n'abarundi ziyumvira n'abarundi kandi bakabegwa kandi bagasa neza haba mu manza haba mu kazi haba no mu bindi birori umuntu ashaka kujya ashaka kwambara ikintu cyakozwe mu Burundi ari cyo twita made in Burundi.